Abavandimwe, reka ndababwire kino kintu. Haguruka uvyuke uje kurondera umwami wawe. Mu mbaraga Yesu yari yambaye, yari afite inkomezi, arakuragwiza inkomezi. Izo nkomezi zagwiriye he? Zagwiriye mu masengesho, zagwiriye mu kurondera Imana. Yesu yari Imana 100%. Yesu yari afite ubushobozi, ariko Shalom shalom. Ndabahaye kaze mu kiganiro cya CANAAN TV. Muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Bavandimwe, ndabashimiye cyane ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Umwami Yesu Kristo abahe umugisha. Reka dusenge mbere ko tangira ikiganiro cyacu cyo no munsi. Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko waduhaye igitondo ciza, gitondo cy'umugisha, gitondo cy'ubwiza, gitondo cyo kuroranirwa, gitondo twabonye izuba ry'akamana. Oh haleluya, turagushimiye papa. Tugiye kuganira ijambo ryawe, uganiriza imitima yacu. Umwe wese mwami ukingura umutima wiwe kugira ngo rino jambo rigira ikibanza mu mutima wiwe. Urakoze mwami, icubaro kibi cawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Bavandimwe, ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana dushingiye duhagaze ku murongo umwe wanditse mu gitabo cya Luka igice cya 2 umurongo wa 40. Igice cya 2 cy'igitabo cya Luka umurongo wa 40. Haravuga ngo kandi uno mwana arakura agwiza inkomezi, yuzuza ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Uyu munsi ijambo mfise riravuga ngo tuvugane namwe ibintu bitatu byari biranga Yesu. Yesu yararangwa n'ibintu byinshi, ariko duhagaze kuri kino gisomwa twasomye iri jambo Luka yanditse. Aravuga ngo uyu mwana arakura agwiza inkomezi, haleluya, yuzuza ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Reka dufatikanye nawe gusenga mu buzima bwacu tubwira Imana ngo Mana, turakeneye inkomezi, turakeneye ubwenge, turakeneye ubuntu bw'Imana. Imana itwuzuza ubuntu bwayo. Reka mvuge kuri bino bintu bitatu uyu munsi wa none. Izi nkomezi bavuga kuri Yesu zari zihe? Nizihe nkomezi zari ziranga umwami wacu Yesu? Yesu yakura inkomezi he zo gukora ministeri yiwe? Nihe yakura inkomezi? Reka nifashishe ahantu babiri nasomye ejo hakora ku mutima wanje. Mu gitabo cya Mariko igice cya mbere umurongo wa 35 havuga ijambo ryiza cyane. Haravuga ngo mwijoro rishira ubuca aravyuka, arasohoka, aja mu gahinga asengerayo. Ikintu cya mbere giha umukristo inkomezi n'ubuzima bwo gusenga. Yesu akaroro kacu keza. Yesu Luka yavuze ngo uyu mwana arakuragwiza inkomezi. Inkomezi za mbere aho Yesu yazikura bwari buno buzima bwo kwiherera. Aravyuka, arasohoka, aja mu gahinga gusengerayo. Mwijoro rishira ubuca. Ijoro rishira ubuca ni ngoma saa 9, saa 10. Mumbeho twebwe biranga ko tuvyuka tuva no ku gitanda. Ariko Yesu yarondera imbaraga yakavyuka, akagenda akaja gushaka imbaraga mu masengesho. Ikintu cya mbere dukeneye kaba Kristo, kabakozi b'Imana, abakozi b'Imana. Bavandimwe, reka ndababwire kino kintu. Haguruka uvyuke uje kurondera umwami wawe. Mu mbaraga Yesu yari yambaye, yari afite inkomezi, arakuragwiza inkomezi. Izo nkomezi zagwiriye he? Zagwiriye mu masengesho, zagwiriye mu kurondera Imana. Yesu yari Imana 100%. Yesu yari afite ubushobozi, ariko Yesu yakenera amasengesho. Reka nsome mu gitabo cya Luka mwumve iho ngene yavuze. Muri Luka haravuga ngo igice cya 21 umurongo wa 37 na 38 haravuga ngo iminsi yose Yesu yirirwa mu rusengero yigisha. Yesu yirirwa mu rusengero yigisha, ariko bwira agasohoka akaja kurara ku musozi witwa Elayon. Yirirwa yigisha, haleluya. Ariko bwira nimugoroba akaja kurara ku musozi witwa Elayon kugira ngo arondere izindi imbaraga. Haleluya. Urakeneye inkomezi, haguruka ubaka igicaniro cyawe. Sifa kwa Yesu. Ubaka buno buzima bwo gusenga. Yesu nico cyamuha inkomezi. Umurongo wa 38 hakavuga ngo 38 hakavuga ngo abantu bose bakazinduka kuri we mu rusengero kumwumva. Abantu baza kurondera ico yakuye ku musozi. Bavandimwe, nigeze kubabwira kuri no CANAAN TV
umuntu azasa naho ateba. Ni mu masengesho umuntu ashobora kugumana ubusabane n'ijuru. Ni mu masengesho umuntu ashobora kugumana ubusabane n'ijuru. Yesu yagwishije inkomezi. Inkomezi ze yazikura he? Yazikura ku musozi. Muri Luka havuze ngo yirirwa yigisha, nimugoroba ngo kumva imbaraga akeneye izindi imbaraga akaja kurara ku musozi. Nimba ukeneye kugwiza inkomezi mu buzima bwawe, urasabwa ubuzima bwo gusenga, urasaba ubuzima bwo kuba mu ijambo ry'Imana, urasaba kwiyuzuza ibyanditswe byera, urasabwa kubaho ubuzima bw'ijambo. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Mu byaranga Yesu niryo jambo ndiko ndigisha, yarangwa n'inkomezi. Uwo mwana arakura agwiza inkomezi. Ndakwifurije kugwiza inkomezi zo gusenga, ndakwifurije kugwiza inkomezi zo kuba mu ijambo ry'Imana, ndakwifurije kugwiza inkomezi zo kubana n'Imana. Haleluya. Hariho umwanditsi wanditse ijambo ryiza, aravuga ngo hariho amashuri biga iyobokamana, teologiya, aravuga ngo teologi itarimwe amasengesho ni nk'irobine ritarimwe amazi. Nimba dukeneye ubuzima, ko dutanga ubuzima, turakeneye kugira ubusabane bwacu n'Imana. Yesu ubwe yarazuka akaja kurondera Imana. Yesu yarara ku musozi. Haleluya. Ba Mose ni bwari ubuzima bwabo. Intumwa ba Petero na Paulo bari barubase ubuzima bwabo n'amasengesho. Hari umusoda nkunda witwa Korneliyo ngo yarasenze ijuru rirakinguka. Oh haleluya. Yesu Imana ngo ituma marayika wayo iramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamutse bibicibutse imbere y'Imana. Turakeneye kubaka amasengesho abicibutse imbere y'Imana. Nimba dukeneye ko ministere, ino ministere turiko turakorera mu bwami bw'Imana turimo, kugira ngo tubishobozwe, turakeneye ubuzima bwo gusenga, turakeneye ubuzima igicaniro cyacu tikikazime kizohore cyaka. Icyaka biri cyaranga Yesu yarangwa n'ubwenge, umwuka w'ubwenge. Yakobo arandika ijambo rya mu gice cya 1:5, aravuga ngo muri mwebwe nimba harukenye ubwenge nabusaba Imana. Turakeneye ubwenge bavandimwe, turakeneye umwuka w'ubwenge, turakeneye kuyobora dufite ubwenge, turakeneye kuvuga tuvugishwe n'ubwenge buva ku Mana, turakeneye umwuka w'ubwenge. Salomo umwanditsi mwiza wagiye kurondera ubwenge, abwira Imana ngo Mana nta kindi kintu nifuza, keneye ubwenge. Hari ijambo yanditse mu gitabo cy'Imigani, reka nsome uwo murongo. Yanditse mu gitabo cy'Imigani igice cya 2 umurongo wa 6, yaravuze ngo kuko uhoraho atanga ubwenge. Haleluya. Kuko uhoraho atanga ubwenge, mu kanwa kiwe havamo kumenya no gutahura. Ndakwifurije kuzura ubwenge bw'Imana, ndakwifurije ngusenge upfukamira Imana, ubwira Imana ngo Mana nuzuza umwuka w'ubwenge. Ndakeneye ubwenge papa, ndakeneye ubwenge. Igice umurongo w'indwi 2 umurongo w'indwi akavuga ngo abikira abagororotsi ubwenge buroranye, abikira abagororotsi ubwenge buroranye. Oh haleluya. Ndakwifurije kuba umuntu wuzuye ubwenge bw'Imana. Mu bintu byaranga Yesu yarangwa n'umwuka w'ubwenge, yarangwa n'umwuka w'ubwenge. Reka tubwire Imana ngo Mana natwe duheze uyu mwuka w'ubwenge, twuzuze buno bwenge Mana. Hari ijambo nasonye mu gitondo rikora ku mutima wanje. Igice cya 31 cy'Imigani umurongo wa 26 haravuga ngo iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge, iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge. Haleluya. Icyagezo cy'ineza kiri ku rurimi rwiwe. Iyo uteranuye akanwa uvuga gute? Iyo uri kuravuga abandi bumva iki? Muvandimwe, saba Imana iguha umwuka w'ubwenge bwo kuvuga. Nuzoza uvuga amajambo yawe, abantu bazabumva umugisha wayo, bazabumva umwuka w'ubwenge ari uri kurakuvugisha. Iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge. Icyagezwe cy'ineza kiri ku rurimi rwiwe. Oh haleluya. Iyo ateranuye akanwa avuga amajambo y'ubwenge. Iyo uteranuye akanwa wewe bumva iki? Bumva ubwenge bw'Imana. Bumva iki? Wirinde kuvuga ibitajanye amajambo apfuye. Wirinde mu buzima bwawe. Saba Imana ikuzuza umwuka w'ubwenge. Nuzoteranura akanwa uzuvuga amajambo y'ubwenge. Paulo abwira Timoteyo ijambo ryiza, aramubwira ngo Timoteyo we ngo umenye ivyo mvuze, kuko umwami wacu azoguha ubwenge muri byose. Imana iguha ubwenge muri byose, iguha ubwenge uvuga, iguha ubwenge wiyumvira, iguha ubwenge mu ngendo zawe, iguha ubwenge mu rugo rwawe, iguha umwuka w'ubwenge. Mu kazi ukora urakeneye umwuka w'ubwenge, mu kazi kawe ka misi yose urakeneye umwuka w'ubwenge, mu kuvuga mu kwishura abantu urakeneye umwuka w'ubwenge.
iyo umuntu akubajije urakeneye ubwenge bwo gusubiza. Haleluya. Iyo uhagaranye n'abantu, iyo kumwe n'abantu, vuga gesaba Imana ingweze umwuka w'ubwenge. Turakeneye umwuka w'ubwenge bari kuri Yesu. Yesu arakura, uwo mwana arakuragwiza inkomezi, nababwiye inkomezi. Haleluya. Ubwenge icya gatatu cyaranga Yesu ngo bwari ubuntu bw'Imana. Yesu ngo yarangwa n'ubuntu. Ubuntu yari umunyabuntu bwinshi. Reka tubwire Imana natwe dusanze ubuntu bwayo. Haleluya. Yaravuze ijambo muri Yohana igice cya mbere 16 yaravuze ngo kuko ibogaboga muri we arizo twahawe twese n'ubuntu bugeretse ku bundi. Oh haleluya. Imana igusanze ubuntu bwayo. Ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwawe, bube ku bana bawe, bube ku rugo rwawe, bube ku byo ukora. Ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana. Rusi yabwiye nyina bukwe bageze i Betelehemu. Habwira nyina bukwe ngo mabukwe we twageze muri cya gihugu cyiza. I Betelehemu ngo ni basobanura ngo ni inzu y'imitsima. Twageze muri cya gisagara cyiza. None turagoma twishwe n'inzara, dekura ngende mu murima ndebongerera ubuntu. Iryo jambo yatuye ubuntu riramujana nimuhuza ku murima wa Bowazi. Bowazi ageze mu murima. Haleluya. Nkora mwitegereza aramubwira ngo Rusi we uyu nuwaheye, babwira abahucumba biwe unuwahe. Haraba ngo ni wa mukobwa wazanye na Naomi. Oh, aramubwira ngo kuva uno munsi tuzosubira gukorera inyuma, uzomwa ku mazi, uzotwara byinshi, nta kibazo, ubuzima bwawe burahindutse. Ngo Rusi aramubwira ngo runamara ngo kubera iki ngiri ubuntu kandi ndi umunyamahanga. Oh haleluya. Turakeneye ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana. Imana igusanzeho ubuntu bwayo. Paulo yabwiye Abakorinto Abakorinto ba kabiri igice c'9:8 arababwira ijambo ryiza. Imana yacu ibasha kudusanza ku buntu bwayo ngo turushize kwikorera dufite ibiduhagije muri byose. Hari ibyo dukehaniwe ariko reka dusaba ubuntu bw'Imana. Yesaya yarandika ijambo ryiza aravuga ngo imisozi n'uturambi zo kugwaho ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvaho. Mu bintu byaranga Yesu yarangwa n'ubuntu bw'Imana. Reka tubwire Imana ngo Mana we ndakeneye ubuntu bwawe, ndakeneye ubuntu bwawe Mana, ndakeneye ubuntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Nkorere mu buntu bugeretse ku bundi. Ministeri ya evangelisation, ministeri yindi yose uri kurakoreramo wowe uri kuranyumviriza ivyo ukora. Haleluya. Ama business yawe atura rino jambo ngo ndakeneye gukorera mu buntu bugeretse ku bundi. Ubuntu bugeretse ku bundi. Oh haleluya. Mu bintu byaranga Yesu yaranangwa n'ubuntu. Reka tumubwire Yesu umwami wacu ngo natwe turakeneye ubwo buntu. Ubuntu bugeretse ku ubuntu bugeretse ku buntu. Turakeneye ubuntu bw'Imana. Turakeneye ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana ubane natwe. Ubuntu bw'Imana tubwire Imana, Mana turakeneye umwuka w'ubuntu. Stefano ngo yari yuzuye ubuntu bw'Imana. Hari ijambo nasomye ejo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yakoze ku mutima wanje. Riravuga ngo ba Petero ngo bashingira intayi ukuzuka ku mwami Yesu ngo bari n'ubushobozi bwinshi. Ukanda ubuntu bw'Imana bwinshi bwari kuri bo. Ubuntu bw'Imana bwinshi bwari kuri bo. Reka ndagusengere. Prayer majambo 3 nkubwiye. Uyu mwana arakura agwiza inkomezi. Yuzuza ubwenge. Ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Reka ndagusengere natora bino bintu bitatu ku buzima bwawe. Ibi bintu bitatu biganze mu buzima bwawe. Biganze aribyo bifata vola y'ubuzima bwawe. Uganzwe n'inkomezi. Uve mu bunebwe. Mureke ndababwire bavandimwe. Ibi byerekeye umubiri wacu. Turashiramo inkomezi. Nimba ari siporo turayikora, ari ukwiruka, ari gym, ikintu cyose kigerageza umubiri uragikora, urafungura. Urakeneye n'inkomezi zo gushaka Imana. Urakeneye n'inkomezi zo gushaka Imana. Haleluya. Urakeneye inkomezi zo gushaka Imana. Urakeneye kugwiza inkomezi zo mu mwuka. Oh haleluya. Urakeneye umwuka w'ubwenge. Salomo yavuze ngo ateranuye akanwa avuga amajambo y'ubwenge. Imana iguhezagire cyane. Ubuntu bw'Imana ukuzwe. Data mu izina rya Kristo Yesu. Ndatuye rino jambo ku bantu bahejeje kumviza muno butumwa bwiza. Haleluya. Ndatuye bino bintu bitatu ku buzima bwabo. Ubaheze umwuka. Harebo. Ubaheze umwuka inkomezi zo gukura mwami. Inkomezi zo mu mwuka, zo kuba mu ijambo, zo gusenga. Haleluya. Ubuzuza umwuka w'ubwenge. Bwa bwenge wahaye Salomo. Bwa bwenge Yakobo yatwandikiye ngo nimba hari ubukenya muri twebwe nabusabe. Nuduheze umwuka w'ubwenge. Icya gatatu mwami usanze ubuntu bwawe ku buzima bwacu. Ibyo dukora byose dukorere munsi y'ubuntu bwawe. Haleluya Yesu. Utugwishirize imvura y'ubuntu. Ahari yadendebukiwe hasubire kandi mwami hanage. Turakiriye ubuntu bwawe. Turakiriye ubwenge. Turakiriye inkomezi. Mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Urakoze Mana. Amen. Amen.